Kazoza FM, be your own boss. Mwiriwe mwese muriko murakurikira ibiganiro vya Radio Kazoza FM iji yo kugwiza umwimbu. Iki ni ca kiganiro mukunda cane ndabibona uko iganiro kibayagira kubijanye n'amagara meza canke n'ubuzima ndora gitsina. Eline be nibigira ariko na Arlette Mpundu ni twebwe tuba turi kumwe. Arlette Mpundu ni kurande rwaje imbere, Eline be nibigira ni Kazoza FM. Ucumva yuko tuba dukoze ibintu n'umuti Muriro. Uno munsi tuzakuyaga kubiki abenshi mwamaze kubibona ku mbuga ngurukana bumenyi, harabatangaye kugira ico bayivuze ko no munsi tuganira ku bintu bikomeye gose. Ni ibintu bikomeye birabugwaruka surtout. Ego birabugwaruka biraraba n'abayabaga no munsi tuyaga ku kintu cyo kwihangana canke kwihanganira gukora imibonano mpuzabitsina. Kugwaruka birashoboka, bibagorera he? Biroroshe hoho. Vyankira he? Bibagorera he? Hari abantu bacira tangura bavuga ati mbega mana vuga ikuno munsi. Bana muri benshi muriko muratwumviriza, muri abajane benshi muriko muratwumviriza, hari abaza kutwakura, hari n'abasavye ko twobahamagara kugira ngo bagire ico bashikirije tuzaza kubikora. Turi kumwe kandi n'umutumire n'umujene nawe nyene ni nitwa Bukuru Pierre Kevin. Umunyeshuri n'umujene. Karibu Pierre. Merci bien. Karibu rwaruka. Urumva nawe araza kutubwira ati none mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina bigorera he kugwaruka, aza kutubwira aho bihora bimugorera nimba bihora bimugora canke wahora bishobora. Araza ku urana arashani muto araganira n'urundi rwaruka arumva nabo aho bibagorera ivyo bahora bamubwira. Tunaza ko turaza kuronka ivyimviro vyinshi muri kino kiganiro. Ahanini turakeneye ivyimviro vyanyu rwaruka. Ego turakeneye ivyimviro vyanyu mbega kwihangana gukora imibonano mpuzabitsina kugwaruka ugwarukana cane rimwe na rimwe avuga ati ugwaruka ruba rushushe, amaraso ashushe, mbega biroroshe, bibagorera hehe, bigoranira hehe kugwaruka, bihora bibagorera hehe, mbega ivyo bijanye n'imibonano mpuzabitsina bibaryari n'igiki gituma biba, nivyo nyene dushaka ko muza kutuganira n'izo ntahe zanyu tuba dukeneye. Ego twibutse ko ikiganiro tubaha akaryo ko kuvuga ukungene babibona. Ego narijya ko nk'ikinyamakuru imbere dukunze gushikiriza impanuro zivuye mu bushikiranganje buraba ivy'amagara, buraba ivy'indero, bahanura urwaruka imiyabaga bati ni mwihangane. Kwajona ama commentaire bati ivyo bintu biracabaho, ati kwihangana ntibikunda, ivyo bintu biragoye, ivyo bintu ariko no munsi twashatse tubiyage naho dushaka mutubwira, kuko urabona yuko ubu imiyabaga ugwaruka bafise nk'imyaka, biragaragara ko bafise nk'imyaka 13 15 kuduga batwara imbanyi stifuje. Nibisigura ko ukoze imibonano mpuzabitsina ucutwara imbanyi, ariko wayikoze urazi yuko hariho riske yuko yitwara. Rero nico gituma twabigarutse ku ico kintu cyo kwihangana. Ego babibona gute nivyo tuza kuganira ko mwavyumvise. Muraza kuduhamagara, mwebwe muduhamagara, muraza kuduhamagara kuri 72 23 yenene bamushobora kwandika ubutumwa busanzwe canke mugahamagara, canke naho mugahamagara muciye kuri WhatsApp canke appel direct uko mushaka, aho se turaza kubumva. Murashobora kandi mufise umuhora wa limited, murashobora kuza kuduhamagara muciye kuri 62 24 24 kuri mwebwe muriko muratwumviriza. Tubibutse kandi ko muriko muratwumviriza muciye kwijana 3 n'ibice bitatu megahertz muri hano mu gisagara ca Bujumbura n'imicungerero yaho ndetse naho Kazoza FM ishobora gushika. Mwebwe naho muriko muradukurikira kuri Facebook live, andika kuri Facebook uja muri recherche wandike Kazoza FM, uraheze ucubona Kazoza FM turi live, urabona Arlette, urabona na Nibel, hama uheze rero uce
bwira ko tugira jeme heze ubandanye ukurikira kino kiganiro ndabibona uko jeme bayigira kuri kazoza bayigira kuri jewe bayigira kuri Arete nacu Iyo uvuze ngo murabona Arete muce mubwira muzane like ego ba like page Facebook ya kazoza duhere kuri Keva Oui. Keva imibonano mpuzabitsina kugwaruka woyibona gute urakoze cyane ni Ben ari ikintu gikomeye cyane kiriko kiraba mu imisi abajene benshi baba bahungu canke abakobwa bariko barabona ko imibonano mpuzabitsina gisigaye ari ibintu bisanzwe gisigaye ari ibintu bisanzwe cyane hariho nabo kwihangana wanashaka tureke kwihangana kwikingira ingwara zifatira mu bihimba by'irondoro cyane kwikingira imbanyi atana kimwe bibabwiye nukuvuga mwakoze cyane kuko iyi ni problème y'igihugu ni kibazo gikomeye cyane kuko abajene bubu baramaze kubona ko wanashaka bashiki bacu sindabavugiye ariko ndafise abagenzi bamaze kumbwira ko jewe nyagiye gusaba ikintu canke ndiko ndakora ikintu nkabona umuntu asaba ko turyamana jewe nta ngorane n'imwe pourvu ko ikintu gikunda donc arabitegura donc aba yaramaze kwitegura bien avant aba yaramaze kwitegura akavuga ati je kutwe jewe ikintu ntagishikeko nimba nagiye kumusaba faveur iyo faveur je ndayironke nta kindi ubu si question yo kwihangana ni baranabitegura ubu barabitegura byaba yari improviste yewe ni projet ntabwo kuvuga ngo byaba yari improviste ngo naramusavye hamandarindira oya ntari nturindira ahubwo barabiteguye ni juste nakantu ko kuvuga ati mugenzi none je ko ndagukorera iki nawe nkorera iki biba bihetse ni deal donc muradiringana ni je te donne ça nawe miki kancu genda wavyambari hewe muri ico gihe uwo muntu bakoreye ko uwo mugambi ati jewe nabipanze birigenda uko urafise umugambi wawe wagiye upanze kuri uwo muntu rero nawe mbega aba yabipanze canke nawe tuca tuvuga nawe yihangane sinzi kwihangana vyo mugora baba bipanze kuko kwihangana kuko ukuntu vyo mugora wa muntu aza kumusaba faveur wewe abasanzwe azi kariko biza kugenda aba bajije kugira yumve avi yuri karasaba nawe kuntu bigenda kuko ubu bireze vraiment ndiko mvuga mu gihe nk'umukobwa yavuze ati jewe mfise target urya mu muntu hari kintu ushaka wewe ntavyo waruzi wewe ntavyo waruzi ugiye wabipanze uti ifo yuko ashima hama tuze ndafise ikintu ushaka kuri we yego uwo muntu ubona araza kwihangana canke ntakubeshe Arete biragoye cyane biragoye kwihanganira imbere y'umuntu en plus wewe yaje ari decide biragoye surtout bigeze ku bahungu c'est autre chose bigora ryari bihangana nukuvuga ko baba bamaze kwiyangaja canke batariyangaja bataratangura hari uwaje yabiteguye azica mushaka hari uza yagipanze hari uza yamaze gutegura byose yateguye cerveau yiteguye no ku mubiri ni bien hari uri ku murongo mwiriwe neza yamaze kuva ku murongo alo reka kumbure aragaruka twariko turavuga kubijanye nukuvuga none uri kuratubwira uti aho bigorera ni hamwe ari umwe aba yabipanze none mwabipanze mwabivuganye n'iryari mugabo hari uri ku murongo mwiriwe neza allo yamaze kuva ku murongo none Gakeva wowe uri kuravuga uti hari igihe bigorana uva ngo bigorana kuri bande ni ku bakobwa ni ku bahungu kubera iki bon ibyo nukuvuga ni mice ko bintu wewe ni benda ko baze gatoya imbere ko mbandanye ikibazo wewe uri koragirirwa ama avance ukigirwa n'ama avance n'umukobwa vraiment mwiza
ndabivuga nko bama babivuga ibaby iri sexy w'amaso amazyo du bien sûr hewe amota bimwe bidasanzwe wewe umubonye akakugwa hasi aje yikoze parce que barazi ko arme bafise yo kudutsinda twega abahungu n'ubwiza bwabo kandi nivyo naka robe chemise turarenze ni kari très sexy ariko gani ben iyo muntu akakugira ama avance parce que bo barafise kuntu babikora akakugira ama avance ntarinda no kubigusaba kwanza oya ara par exemple akagukaza nk'intoki buhoro kaba wavyemeye aho ntuburavyemera hari abantu bari tactile kwaje muri ku katable kadashikana ni metero nkuko akavansa kwaje ukuboko wewe warafise but shaka gushikako ariko wewe ntavyuzi buhoro kubera we ntukoze mu gikarato ico tucumvikana ntubukoze mu gikarato eske kwihangana bizokorohera bizokoroha wewe ubwa mbere kugira ube ushoboye kuresista kuyo muntu biragoye cyane wewe ndiko nagira ama avance ndagukaresa buke ntangora kukwinjiza muri sujet kwaje ndagukomplimenta ndagira ibi nibi liste ni ndende biragoye ariko birashoboka ariko birashoboka yego kuko ndavuga hari nk'umuntu usanga irasede yabiretse kubera ko ageze nko muri boke nka munani cyane ntakiriwe canke mwari mu bintu ngira mwari mwicaye ahantu muko mwifatira utuyayura mutwe uwo muntu nibaza ko bigoye ko yihangana uyo biragoye cyane parce que ntabakiriwe ni abari lucide naho ne bizogorana ko parce que ariho ikintu aba jeune benshi kandi bakorerako gwewe ntushobora kubona ingya yizanye ngo yigishe parce que avuga ngo chance ni imwe ntizosora kugaruka iyo chance niho yereka kagenda uzohava usuzugurika ndakuvuga ko ushobora kumara harimo ubwoba hagiyemo ubwoba kutazosubira kuronka undi muntu akwegera canke iyo kazo hizogaruka wanashaka nubwo urashobora kuvuga ati je vais saisir l'occasion et opportunité ntinjane uyu munsi nyene ubu nyene bam on va passer à l'action kubwawe rero no kuvuga ukwihangana kugwaruka biragoye ukwihangana kugwaruka biragoye ariko birashoboka parce que kwihangana no kuvuga uba warabiteguye bien avant ukavuga ati je naho zonya avance gute naho zogira ibimeze gute je wi wanje ni non apana ya non ari 60% ya non na 40% ya oui oya ni non catégorique ni non c'est non mais ukaba waramaze kuyitegura bien ati jewe ni non kugira ushobore kwihangana hewe ni ben n'arrête ni kuvuga ni principe ni principe gira mu buzima bwawe ukavuga ati oui discipline uko bizaba bimeze kose jewe nzoguma ndisugi je nzoguma ndishasta uri mu muhungu point kut naho izoba situation ya gute nzoguma mwirigara nibagutwenga bati ariko mwirigara naho barashaka kwicara abajene bakavuga bati none wewe ati we nta n'umunsi wari nturasuma numva ko ushaye icare nica kintu rero baranagukumira kandi iyo rero ingorane idasanzwe ndabakarorero gatoya par exemple je sinwe inzoga kandi ndetse kunywa inzoga kubera navugiye mu muryango wa inzoga maze kuba ntanwe inzoga sindi numukizwa ni principe yanje navuze sinzoje sinshobora kunywa inzoga never abagenzi banje baguma bazi eske ntunywa gute hari bise abagenzi benshi banywa nukuvuga byama birashira mu matantasi mugabo comme namaze gufata principe nkavuga ati jewe je ne goûterai jamais à l'alcool aho sinigera nukuvuga rero uri muri mu bagenzi abagenzi kandi bobo bari expérimenté je dirais bamaze kubikora kenshi ngo utarabikora bakoma kwa est-ce que on rasoma umukobwa nanaryamana n'umukobwa yo babigira gute nawe uragerageza bashatanga kwita uyikibono uri kirofa uri nani nturi branche kugira bagupuse kuja kubikora ariko rya mbere c'est pénible nta mape usubira no kuronka nta kwandikira gutumira musangire wowe nwifana ibintu byagucu nusubira parce que
je naratakaje abagenzi benshi kubera tudasubira guhurira aha hantu ngo tuje kunywa iyo nzoga tuje kunywa iyo fanta ni kuvuga nawe niwaba utagira muri ya mu Kigali ndabive nk'abanyarwanda muri mu gikundi yakundi merci yakundi y'abagenzi bawe babagenzi banywa inzoga babagenzi je dirais terme y'abajeune bavuga kurya abantu bamaze gukora imibonano mpuzabitsina kenshi bamaze kandi no gusoma abakobwa kenshi bo ukavuga ngo sindigana ndabikora bazokwirukaka bazovuga ati wewe uba muyihe si wewe parce que abajeune benshi baramaze kumenya ko ubuzima bw'abajeune bwabo ari ku explore bakagerageza ibi na biriya timbega gusomana basomana gute mbega imibonano mpuzabitsina bikora gute je nshaka kuba plus viril plus fort ndabigire gute ntangure gute abayabaga abadolescents babagishushe chaque expérimentaire no mwana ga muri 7e 8e 9e arakubwira ikintu ukumiko c'est comment uratangara pour dire que nk'umuntu yatanguye gucultiva iyo esprit yiwe yo gukora imibonano mpuzabitsina no gusomana uwo kwihangana kwera bizokoroha bizomugora ariko ntibivuze ko atazobishobora bizomugora gose tuyuse ko ikiganiro rero ari ndabibona uku ikiganiro kibayagira kubijanye na magara meza afatiye ku buzima ndora gitsina nizere ko muri benshi muriko muratwumviriza King Leandre sinzi ko hari ubutumwa tumaze kuronka canke abatwakura hari ubutumwa dufise ati ndabaramukije ndi Christophe mu Kanyosha abenshi babikora kubera akaboregwe canke bivuye ku mudada hari igihe umudada aza kukuraba atagahunda wari ufise kubera impuzu yambaye bigatuma umuhungu atangura kumva umubiri ukugora ewana ico gukora utangura kumubesha bene data ubu biragoye kwihangana gusa Imana nizo dutabara ubundi ho isi nibaza mwiriwe amahoro ninda twakuye sabwe ninda twakuye atwakuye ari ndisingira nk'abo satike kuri zone ruce muri commune Rugazi mu ntara ya Bubanza yego Cedric urugwaruka uracari muto ndubatse ego mfise abana babiri ego ukugwaruka warabaye ugwaruka naho wubatse muri kino gihe mbega biroroshe ga Cedric kwihangana muri kino gihe biragoye kweri ubu yigerageze kuraba ugwaruka bw'ubu kwihangana umenga ntibikunda mugabo jewe impanuro notanga kuko byose narabiciyemwo je narabonye kwihangana niyo nzira nyakuri kuko umuntu atihangana ahura n'ibibazo byinshi barashobora guhwana n'umukobwa ugasanga bakoze imibonano mpuzabitsina ugasanga aragwaye umugera cyangwa naho agatera inda urumva ibyo byose n'ibibazo yego rwaruka zico no rufasha nuko rema bokoresha kwihangana kuko niyo nzira ya byose kwe yego urakoze cyane Cedric aho mu Rugazi ego namwege mugira umunsi mwiza murakoze cyane hari n'ubundi butumwa tibite murakoze kuba muzanye ico kiganiro ico novuga jewe ahubwo nibaze bihangane kuko ivyo ni bibi kandi hari gihe biva no ku mukobwa cyane kuko vraiment baranahabura mu mamini abananira baze bisubire kuko barazi karamakosa kandi ntibanisonera ndi Celestin Ngozi City ku Gasaka Mwumba murakoze nibihangane bisubire ko ivyo n'amakosa vraiment birateye isoni abakobwa urumva yuko murakombora muhamagare muri benshi urumva ariko hano hariho umukobwa reka ndavugaruke ko inyambaro y'umukobwa burya situma ngo umuhungu atokwihangana ni waba yabishatse ntaba yahisemwe kwihangana
kuko hari abakobwa bambara amamini abasore bose ntibaca basimbira ko canke ngo uwo bicaranye wese ngo bace bahitamwo gukora imibonano mpuzabitsina ariko urumva ko abahungu bariko baravuga bati kwihangana yo kwihangana iyo mibonano mpuzabitsina ntayikore mugabo kubera ko ukuntu uburyo umukobwa yifashe byaciye bituma bimukaburira kubikora kandi atari kubikora oya haraho usanga ico rero haraho usanga byavuye no ku bindi kumburengera turaza kubiyagako wowe uri umusore dufate umaze nk'indwi wirabira ya mareresi yerekana ibikorwa mpuzabitsina mu mutwe wawe wariteguye umaze nk'indwi uyaraba uhuye n'umukobwa uko yambaye kose mbega ubikoze kubera ko kuno umukobwa yambaye cyane kubera ibintu wari umaze imisi uraba canke ni kubera izindi mvo tutazi aka rero le film pornographique ni hatari ikosa rya marija ku mwigeme ku mukobwa ariko arawusa nawe mu mutwe uba waje mu mutwe wawe naho yoba yambaye ijinsi n'ikanzu uvuga uti ari ikintu citwa le film pornographique ko wareze kukivuga parce que uri kurayiraba ya film pornographique wewe uguma ufata gama sanamu uyastoka muri cerveau igumya stock igumya stock wanashaka biranashika ukavuga ati nanje tuba turiko turabikorana naka une fois rero occasion ibaye mushake muri mu kabare canke muri ahandi hantu nta kindi wiyumvira do passer à l'acte ikintu gikunda kugwa ku ba jeune benshi kandi cyane ico kintu cyo kuraba amareresi ico ni ikintu gikomeye kandi none tuzokigwana gute parce que le monde évolue turi muri monde ya informatique guma yirukanka cyane no kuvuga amafilm biba birimo hariho des passages basomana hariho des passages usanga bacishijemwo na ntuzi na rapport sexuel wa mu jeune ariko arabibona esprit we basha izogenda gute umva cyo gituma gwaruka ruvyigarukire ruto bakiri bato ego vraiment akorara aba filme ki singwanije telenovela n'izindi filme ariko haba harimo utuntu twinkabura mubiri ego ugumubika nyene mu mutwe nawe uti ahubwo nanje ndashaka umuntu azonkora mu mutwe kurya ndashaka umuntu azonsoma kurya ku buryo n'uwo muntu kumbure wewe ntuzi yuko ni wavyinjiramwo ntuzoshobora kubihagarika ngo mwihanganire gukora imibonano mpuzabitsina wozovuga uti warukeneye umuntu gusa gusoma gira iki ariko birafata iyindi nzira donc ni processus le genius ko birasaba discipline ikomeye kugira umuntu yihangane namwe niko mubibona birasaba discipline nyinshi kugira ngo umuntu ashobore kwihangana bigorera hehe birashoboka hoho ni mutwakure kuri 72 23 23 23 72 23 23 iyo ni nomero mushobora kutwakura canke naho murashobora kutwakura ibisanzwe canke mukatwakura muciye kuri WhatsApp urashobora kandi no kutwandikira ubutumwa busanzwe kandi murashobora no kutwakura muciye kuri 62 24 24 24 62 24 24 na cyane namwebwe gwaruka muriko muraturaba ku rubuga rwa Facebook muri mu makungu mutubwire aho mu bihugu muba mubayemwo mbega bimeze gute gwaruka ruraparvena kwihangana canke twebwe canke mu Burundi baracagerageza murashobora kutubwira uyu ati mwiriwe cane ndi yarine mu Nyakabiga hama hari igihe uja kuraba umuhungu utanabiteguye agaca ashaka muryamane kandi wewe naho wokwanka ntumushobora wamaze kugera iwe mbega uryamanye n'umuhungu haheze umunsi umwe ubonye amaraso wosama uno musi nta bibazo uno musi no kuvuga ingene mu gihe amaraso yagumye aza byoshika ugasanga warasamye nibaza ko ivyo bibazo muganga ari yabitangiye inyishu uheruka mwiriwe neza mwiriwe
Allo. Allo yamaze kuva ku murongo gatoyi ni bed mbere gusoma undi butumwa hari ikintu gikomeye cyane uyu avuze nyimba ari Arina nyimba ari Ana iki kintu cyo kuja kuramukanya kese ku bahungu kese no ku bakobwa abakobwa nibo bari victime cyane gusumba abahungu uragenda kuraba umuntu mwanya muraganira kuri WhatsApp mwahuriye kuri Facebook par exemple ihinge tubanze twakira uyu mwiriwe neza ni sawa ninda twakuye Ndiye ndabafini ndasubiza inde Omer wigire hirya y'iyo radio Omer kumusaga Omer yagiye Omer wariko uravuga ariko ndavuga rero ati abakobwa nibo bari victime uragenda kuramutsa umuntu ufise de bonnes intentions ngiye kumuramutsa parce que agafunika abagara ubumwe na karenge ukideplace ukava nka par exemple mu kanyosha ukaja mu Nyakabiga ugashikayo birasanzwe arakuzimana nanani we ntubuzi ikiri derrière ya byose ntubuki uzi ikintu cyo kiraca mu mutwe w'uwo muhungu par exemple rero ntuzenya conversation vyaryoshe byageze gute na mwaganiriye amasuje menshi isaha imwe zibiri me umuhungu we washaka ko mubandanya mukaja no muri acte sexuelle parce que abahungu baravyumvira cyane gusumba abakobwa kubera avuga ati we wa mukobwa we wamaze kuza kundamutsa igare ko avyemeye abaziko nta kindi kintu kiza kuhaca no pasa l'acte kandi mugabico gihe hari n'igihe biva no ku mukobwa umukobwa kagupusa bivanye n'inyambaro yaje yambaye kuri rendez-vous we umuntu yaje kukuraba muri studio yawe muri kageto kawe kicumba kimwe na sana naho yo bari icumba kimwe aho hantu gasha uraza kumbwira ko muza kwava amahoro hari n'abakunda guca baca umugani bavuga ngo ntambe banyeranda kundagara wowe watanguye uvuga ngo abayaje sindiko ndavugira abakobwa ntweta watanguye uvuga uti abayaje kukuramutsa ari ibintu by'amahoro bisanzwe je nibaza yabishize mu nyambaro ko nawe abayavyiteguriye mugabo na hato bayavyiteguriye ufata ko ariko asanzwe yambara ariko asanzwe yambara ubuye uburazi yuko hariho nk'imisore usanga yaguhenze ngo abana nabo bivukana nturababona muracara abagenzi ugiye kumuramutsa ati je mbana nabo tuvukana hariho mon petit frère ma grande sœur nibiki washikayo nta numwe hari harera uti babantu barihe hewe barasohotse bagiye muri ville bagiye wewe muca mwisanga muri meze nka Adam na Eve muri Eden musanga muri babiri kandi atangwe kugukorakora hari habo rero uko kwihangana bica byanga kwe ari ubundi butumwa tundagize mwiriwe ndi Bosco mba muri commune Mubimbi umutumba ni Butega ndumupapa interano yanje nuko bokoresha kwihangana kandi bagasenga abubu kandi nuko batagitinya n'Imana kandi batagitinya n'ingaruka yavyo impanuro ntanze nuko bokoresha kwihangana nuko muhezagirwe natwe turi kumwe namwe mu misi yose mwiriwe neza allo twakure kuri 72 23 mwiriwe neza ninda twakuye ari he ni Jean Claude Mukamenge n'amahoro yego n'amahoro umujene canke umuntu akiri muto kwihangana biroroshe bigorera he hari igihe usanga bitoroshe ariko nashaka nko kubabaza ni nko mu gihe nk'umwigeme afashe yakambara imini abafise nka objectif yahe atari ugutirimutsa abantu abashaka kubega hari aho bariko yambara urabona abana bubu bavuka bakura imyaka 3-5 babambika udujipo tutumini ugasanga yarahezeyo yambarira impuzu ngufi yumva wataco bimubwiye niyo nyambaro yiwe hari aho bikurana hari aho yumva arizo zimuhaye amahoro hako yambara iyigera ku gitsintsere
ego rero ntituzi yuko aba yavyambariye umusore canke aba yavyambaye we yumva kugira yumva guwe neza kuko arafise uburenganzira bwo kwambika umubiri wiwe ku buryo yumva guwe neza. jewe nk'intererano nk'abavyeyi boza bararaba impuzu bambika abana kugira bakure neza bakure ari abana biyubaha b'indero kuko niyo umukobwa afashe akambara impuzu ishika hejuru y'amavi namwe murumva ko aba ariko aratirimutsa abandi biratuma kenshi na kenshi urwaruka rutirimuka kubera ivyo ari nk'uwanyoye nk'inzoga ibiyayuramutwe urumva ko bija bimutirimutsa. Urakoze cyane Jean Claude. Ego nawe murakoze. Turi kuri ivyo vy'inyambaro ni kera bambara utuhuzu muhora mbona kera bambara tugufiya none imisore ya kera n'abashinga ntahe nta numwe yihangana baca basimbira kuri abo bigeme kuko kera baratwambara mu twe hanyuma haraho tubona baza yagira hejuru haraho bayafuka bageze mu bihe kanaka amabere yo kwagira babereka ibihe ungira umwigeme ageze ko haragera igihe bahindura muga bambara utuntu tugufi haraje umwambaro w'imvutano none inyambaro koko niyo ituma umusore agira shwa yo kutiha d'abord kwihangana si shwa y'umuntu kwihangana ni jeni batskari shwa y'umuntu kwihangana ni shwa kame tukivuga kari discipline ego ni shwa mugabo tukivuga tugisubira inyambaro ire influence cyane kugira ton partenaire ntashobore kwihangana nukuri birashobora kukugora cyane kwihangana kubera umugenzi wawe nk'umukobwa yambaye ukuntu vraiment abanyamoji muratwambarira kandi vraiment murabishoboye vraiment barabishoboye pour dire que iterambere tuyifate gutya wewe utateguye esprit yiwawe yo kwigumya yo kwifata biratera ikibazo vraiment biratera ikibazo inyambaro nane tuyishiremwo mu gintu gituma umuntu adashobora kwihangana umuntu adashobora kwihangana gukora imibonano mpuzabitsina ama ikindi tukiri muri ibyo byo kutihangana gukora imibonano mpuzabitsina ntitwibagire facteur yitwa ubukene iyo ni facteur ikomeye cyane kubera nanigasha jendo za kwihangana ufise ikintu mbuze kandi ico kintu ushobora kukironka ndinze gukora imibonano mpuzabitsina reka nivugire je ko ndi umuhungu aha hanze tutabeshanye ntimurumva abantu bitwa abapfubuzi murumva amahistoire yabo bakora ni ukuvuga bo nta kindi ni gukora les rapports sexuels kandi ziri rémunératif non nimba ngenda gukora rapport sexuel nkaronka 100,000 nkaronka 200,000 voire 300 bivanye n'uwariwe iyo facteur y'ubukene iratuma abajeune badashobora kwihangana kuko wewe ni wabura umumama ufise naho ufise 45 ans dufate ndi umujeune wa 25 ans mba ngifise amaraso ashushe mba nkeneye nayo mahera mba nkeneye gusohoka mba nkeneye amayinite mba nkeneye utuntu naturiye bizongora ko nihangana bizongora ko nihangana gukora imibonano mpuzabitsina me warateguwe neza abavyeyi bakagutegura ati mwana tuca mu kibiri utazi ukashikura inkono utazi akaba ari kubwiye hakiri kare aho birashoboka ko bihangana mugabo ahandi ayo mahera ntazokujana je vous assure très bien murakoze cyane bite murashoboye kutwigisha nka jewe ndi filme irankunda mu gasekebuye nakuze nanka kuja mu rukundo nk'ubwo ariko maze guhemukirwa ngo nuko ntabikora ubu nzobikora ncungura agatwe kandi filme kawe ko yatwumva hitwaje kuguhanura ngo bikore ubu nzobikora ngo ncungura agatwe kandi sinze ndahebwa oya mbere reka dushike no ku kamaro ko kwihangana kuko kwihangana ni gukora gumenda bivuga ni shwa y'umuntu iyo shwa rero uyigira
mu gihe ufise ikintu ushaka gushikako yego none uzi yuko niwanka kwihangana ntunufise n'ikintu cyo kwikingira uwo mukobwa ni wamusimbirako wateguye yuko niyasama wewe ufise uburyo bwo kurera umwana kuko umwana arafise ikiguzi ego hajya ivyo dukora burya aho navuga ngo nishwa wewe uba wiyumviriye kazoza kawe yezu sinzi mwege ndabona mushobora kuba mwubatse je ndacara umujene mugabo kugira umwana je maze ko ibyo numva kari projet kubera ntuzoja kuvyara umwana uzoshobora kurihira ishuri ushobora kuri imibereho ugasanga n'ubu nawe kugira wibesheho birakugora ugasanga wanashaka benshi babikora n'abajene usanga abavyeyi babarihiye amashuri bakabarihira n'inzu na ration guca uza kongeza ko umwana reka twumve icembe cari ku murongo mwiriwe neza mwiriwe peut-être ko yagiye mwiriwe neza radio kazoza FM mwiriwe ntitwumvikana ni kuvuga jewe kuja gukora imibonano mpuzabitsina yari itegezo kuba ari projet ndende maze kuyikora ubu ufise amariske menshi yo gushobora kuba umumama canke umupapa kuba umupapa mu buzima ubu bw'abajone bamwe bariko bariramanta misi yose turakenye ipantaro kugira uyironke ipapa wayiguha wamufashe ku kigomba nawe ugiye kuvyara umundi mwana nawe azogufata guco nyene ndakeneye kandi aziga kandi azofungura azobaho uzomurihira amatara n'amazi mu myaka 3 bagiye ku ishuri ibiri ubu batwara kuri ibi nicyo gituma nagomba kwishura filme nukuri ndagusavye nta kamaro karimo mwiriwe allo mwiriwe neza allo oui mwiriwe hagarara neza hari ukuntu tutari ko turumvikana neza Berize mwiriwe urumva uko kino kiganiro kimeze Kevin ariko aravuga ati ndabibona uku jewe mbona umenga kwihangana biragoye nabonye umukobwa yambaye imini wewe nk'ivyo uzumva gute naye ndabihimiriza ko bishobokera birakunda birashoboka ko birashoboka yo bigenza gute kugira bikunde wumvise ibituma bamwe bibagora wowe uvuga uti birashoboka kumbure wotubwira uti allo ari mama ikomeje turiko turumvikana kumbure bikunda amuhamagare appel direct isanzwe kugira ngo dushobore kumvikana neza nariko ndahanura filme rero filme ndagusavye ntuje mu mibonano mpuzabitsina parce que nakiri iyo vraiment ndamaze kubona bari experimente muri ibyo ahubwo baricuza parce que ushobora kuba umuvyeyi utari ubyiteze ingaruka ni nyinshi cyane ndukunda gusavye bihebe urindire mariage yawe mwiriwe neza mwiriwe umeze neza niho ntaho namwe turakomeye ni ifefe mu Bufaransa ego okay mu Bufaransa kwihangana kugwaruka ubibona gute nkaho mu Bufaransa uramaze kubona ugwaruka aho ngaho mu Bufaransa ko gwifata uraza abarundi uko nabo bifata nimba bashobora kwihangana mbega woshobora kugereranya abo bantu ubwo gwaruka mbega bigorera he bikundira he bon ino
Indo nabonye bitandukanye cyane twese no mu Burundi beranye na amasosiyete ntitwa twakuze kimwe yego igitetse ntiziba ziri ico kimwe no icyo nubwo barabategura hakiri kare abavyeyi babo ntibabategura kuri abstinence ahubwo babategura kugira simpa bicitse uko umwana yo kwara no kuvuga barabaha ama méthode de contraception barabaha barashaka kumara mapilule hakiri kare donc bon silence donc birareze niko nabyita donc c'est bitandukanye karene wumvise aho bariko abakobwa baturemereye gose ngo inyambaro ariko mu mahanga ndazi yuko oya ni inyambaro ico cyo cyose bada ko inyambaro ntishobora hanze bambara ngufi benshi bega baca baja kubasaba ivyo babasaba kubera inyambaro umbwirire bano baba du tout ego nifuje nyene nta kintu si nyambaro Fefe oui umeze bien ça va ni sana ni nanje ni bien nakomenda kubaza ikintu kimwe oui hiyo mu Faransa uri biramenyerewe cyane ko abantu basomana muri hanze abantu bababona bisanzwe kandi gusohoka muri 2 pièces hoho n'ibintu biri very easy oya quand même gusohoka muri 2 pièces nsobanura barabara uri mer uri même quand kambaye 2 pièces ni barabara ni sawa nivyo ngene nashaka ko nishobora kugira du échange est-ce que mu Burundi ico kintu ni wakigira bizogenda gute abahungu bahora bimenyereye abahungu baho barabimenyereye ivyo bintu canke abapapa canke abasore yego barabimenyereye en fait byose bivana na culture haje nahereye en fait byose ni base ya entourage ya yego ukungene ahantu hameze biza ukungene bimenyerewe bimeze niyo cyose biva donc dukuze tubona yuko biroroshye kugenda mu myambaye cyangwa tambaye ibizandutse biri mu myambaye donc c'est donc bica bituma na société byakira gutyo nyene est-ce que nka dogre kwihangana y'abarundi y'abahungu b'abarundi bari mu Burundi nyene ni abana b'abahungu bari mu Faransa irangana ngo bingana ugerageje kuraba urumva Fefe Keva nubumenga ntariko aravyemera mugabo wewe wari kuramubwira uti amahezo ariko aravansa ivyo ariko arashikiriza yuko biva ku nyambaro sivyo biva ku kwihangana guke ko gwaruka gu Burundi exactement je nuko ndavyumva biva ku kwihangana guke ko umuntu kubera ko Keva uno munsi ngo gushimbere yawe umukobwa twempa genre n'umukobwa ukunda nta uyimvamo araje atambaye ubaza yuko kuginze mumbarize direct ubaza yuko kudakucuma umutaka pas du tout ni kuvuga ubu nyine umuhudi umwiyumvamwo aho wabibwiye je nyambaro ntitumaze urumva ari abantu tariko bimeze ari abantu tariko bimeze avuga ati amahirwe azarimwe gusa il faut saisir l'opportunité iyo occasion nizo sura kuboneka ayigirako oya quand même umuntu atamwiyumva umuntu ashobora sino kuri jewe nuvumenga umuntu atamwiyumva umuntu ari abakora rapport sexuel pas pour le plaisir muga kugira yige canke yige avuga ati ndiko ndiga kuko hari ibintu ntari bwamenye allo biranabyo nyine birabaho amakanye ni menshi mugabo ntibiba biri byinshi cyane gose novuga gute hariho donc hariho ayo makaya babikora kubera ico mugabo ntitwobije generaliza baba ni kuri 0,001% mugabo barabaho nitubwo ntibabaho mama mugabo ico kintu cy'inyambaro franchement sinumva ngo kiratuma umuntu cyakwivuza upfa wowe kubgawe mugabo nyene kandi uko twese biravana niyo nico kinako ndavuga muri societe dukuriramwe kugenda twarakuze tumi hari ibintu twakira muri societe upfa Tweri no mbura kutambaye muga nta muntu hava kwifuza kandi kubera ko baramenyereye yuko abantu bagenda mu barabatambaye hiyo barabimenyereye ariko mu Burundi ntuba so kutambaye umbase utwusho urashobora gukurikirwa n'abahongo 10 ariko kandi baguma baraba amareresi y'abantu bambaye uduhuzu tugufi none
muri uwo mwanya nyene twavuga ko ari cyo kibamenyera amafacteur aba ari menshi atuma uzo umuntu ntuga ngo usanga kubera ngo atambaye ngo uciye mwifuza kandi ko haba hariho n'ibindi bintu nyine byinshi bifatiye kuri ibyo yari karavuga mademoiselle madame nunganiye FF kubera baguma baraba amareresi y'abantu bambaye duzu tugufi none uvuga ngo ntibabimenyereye donc hariho bien virtuel baba bashaka kubibona live muhuye mwibara niho bica bipararangana bingo bidasanzwe Fefe urakoze cyane ariko abahungu mufite kwihangana gute merci Fefe wakoze byiza mu Faransa reka tubivuge gutyo abakobwa yuko namwe ega namwe musigaye mufise inyambaro zitu twengira nuko ngira dufise kwihangana canke dukora nka bwebwe abahungu basigaye bafise inyambaro usanga yambaye gakabutura kirekana ibihimba vyiwe gico nico bref kameta en exeg ibihimba vyiwe ariko umukobwa ntaca mwiruka inyuma ipantaro z'umubiri woroshe hamwe anarenga udupira tudusenga kwereka amabiceps akwereka ukuboko kwiwe ariko umukobwa mbega camwiruka inyuma amusabe ngo iyo ni ego nukuri yamwe abakobwa yo kugira premier pas ikintu ca mbere mwamaze kuduhebura twega abahungu niho rero twega abahungu urabona umukobwa no kubimusaba ndazi ko hariho namba bisaba ariko wowe wa mukobwa wabonye umuhungu wamwipfuza kandi ugataha kubera nubwo kari ko mwege muremwe mwege murafise kwihangana je dirais gusumba ko abahungu ico tucemeranye urumva uhava byisubiza ko wemera yuko finalma bigora abahungu birabagora cyane nibo bigora cyane ariko kandi reka ngaruke kuvyo twa turayaga mu kiganiro harabo vyankira mbwa harabo bikunda ukwihangana kurakunda kandi harigiye kuba gukeneye uvuga uti ibi ni nabikora uku kazoza kanje jo sinzene kazoba kameze ukagira shwa mbega abo bikundira naho umusore aba yagukora kwe mu mutwe abo bikundira naho umukobwa aba ariko arakura bicoroshe bajya bikundira kihangana ntagire ico mukora biba vyavuye kuki ni education y'abavyeyi ni kuko kandi usanga nabo nyene bararaba bijya abandi baba baraba baba ugasanga hari n'igihe aba yanyote yogaduke ariko wewe arafise maîtrise ari hangana mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuya ari Martin Eric mukinanira Eric mukinanira n'amahoro turashimira Imana kwihangana kugwaruka birakunda ntibikunda byankira banje mpere muri babatumire muri kumwe amahoro neza urakomeye yego uri umusore yego hanyuma kwihangana birashoboka ukigute byose biva mu gukontorora umubiri wawe no kuvuga yuko niba bishira mu mutwe biraza ko nako wihangana no kuvuga ko we ntushobora gutegura ntushobora kujya muri vero utabiteguye no kuvuga yuko wewe wamaze kubishira mu mutwe naho umukobwa akaba yambaye izo mpuzu ngufi usanga wabyiyumvire kuko byose biva mu bwenge byose biva mu mutwe kandi ikindi nacyo nyimba ari umwigeme yaje kujya kugembeye igiye kumujya mu mpuzu kwicara ahantu hamwe babiri kuko byose niho bihera usanga byakunani ko wihangana mbwa mu ahantu habona ntabiza kukuzamo kuko utavuga ati none ko ndahara abantu sabwe ntaguciriyemo ndakubaze nko kumiyabaga bajya twita badoresa haraho usanga mu kibaranga bafise inyifato baba bashushe muri kamere kabo usanga bafise abantu bashaka kwigana kubera baba bari mu myaka yo kutiyemera baba bakeneye modeli z'abantu bigana naho aba yavuye muhira afashe decision urashobora gusanga ageze hajya ayihinduye ni ba mahindagu nk'abo b'imiyabaga wumva bahindagurika bashushe bari badafise ibirenge ku isi nta no kwiyemera kuri muri aboye none ubona yo fata decision ati jewe n'ukuri kwihangana nkuko bivuze Eric nibaza ko yamaze kugenda Frérine Keza yaraje kuduhamagara ari mu Bufaransa yasubiye yandika kuri Facebook ati aho bikundira n'ishwa ingingo umuntu afata hama gaca yiyubara par rapport ya entourage ivyaraba etc
privilégier les rencontres publiques cyane cyane arakoze cyane Fleury niya discipline ego twavuga niya discipline karavuga nimwe yari karadupartage hariya mu Faransa aravuga ati barahurira ahantu bambaye uko bashaka mugabo ce n'est pas forcément kwaca babikora ngo ni kubera inyambaro ati salut au Cédric Espoir Irutingabo ati salut Nibere Arlette salut teme nziza cyane abstinence y'uno munsi iri relative na economy umutunzi biragoye kwihangana kuko wibica ushaka cangira wihica ushaka kandi ni besoin mu zindi umukene nawe bizomugora kwanka umukene nawe bizomugora kwanka imbere y'umutunzi kuko abafise besoin abashaka gusatisfeza atari rapport sexuel nko kugura agasabuni n'utundi hamani bere Arlette mbona mwese mwubatse je sinubatse turamubeshe ndacara umujeune ari de partager expérience avec mukiri mu buzima bwa célibataire bamwari yangaye ubuhinga mwakoresheje nimba byarabagoye kwihangana naho byankiye twebwe urumva nk'ubu umva kahise ni kahise nke ivyo byose bitumwa n'ubwoba uyitwa Henri biza bishaka ivyo byose bitumwa n'ubwoba bw'ubuzima kuko ubu umuntu aguteza uwo mutego biragoye kuko kugira ahushe akazi kubu igikwiye ni inyigisho abantu bazogenda baratahura ko guhemuka kubera akazi kenshi bivamwe ingorane bariko aravuga nko kuri babandi usanga bagira amavance kubera akazi ego reka nishuru watubajije ati bon si témoignage ariko nibaza kugira bikunde kwihangana ati mutubwire ati si témoignage ariko hari ikintu cyo kuba education y'abavyeyi y'abavyeyi ugasanga nk'umuvyeyi yaragushingiye intaha ati jewe vyaranse ko nihangana iminota washaka vyamaze iminota 5 gusa atari kiyo minota 5 yaranyiciye ubuzima urumva ico ugashingira nk'intahe nikiyago hagati y'abavyeyi ico nikiyago hagati y'abavyeyi nawe kumbure n'ikiganiro tuzogaruka ko mbega abavyeyi barubahwa kuvugana n'abana babo ibijanye n'ivyo vy'amabanga mpuzabitsina ati yo nihangana ati hari nibihe ntihangana nkikingira atariko uwo munsi vyanse ko nihangana nta nagakingirizo donc akambwira ati vyanyiciye ubuzima ukunuku canke nabikuyemwo ama kwicuza umuvyeyi umwana mukayaga au fait kugira ugire shwa yo kwihangana no kutihangana nibaza ko utabufise ikintu muri wowe uvuga uti nshaka gushikaha shaka kumera nka naka canke shaka kubiki ego urakoze Arlette ni hano rero duce turangiriza kino kiganiro ndabibona ukucuno munsi reka nshimire Kevin wakoze ko twita mwakoze nanje ko ntumira ni intererano zawe Arlette twakuranye neza ego cyane tubashatse tuzokibandana kino kiganiro ego yakoze kandi na Kingire yandwe karadufasha mu buhinga bw'ivyuma yari mu mashiga byagenze neza peace ciao ciao Kazoza FM, be your own boss.